kijanye n'aba Stray Queen n'ikintu kijanye n'abafubuzi mu gisagara ca Bujumbura ukungene bimeze niyaye ntambamye bifise kuri abo bantu babikora yego zohera gute kuri abo bantu muri societe vyiciki muri rusange bazi yuko aba Stray Queen ari abakobwa baryamana n'abagabo batunze novuga abamaraya de luxe niko novyita nibaza yuko abafubuzi nabo n'imisore iryamana n'abagore bafise ingorane mu ngo zabo donc nibaza yuko uko babita kose hariho umugigwa wo kugira ico no kwita business sexuelle uravyumva ugize business sexuelle nibaza yuko ni ikintu ukora ni nk'ukoresha igitsina cawe n'umubiri wawe kugira uronke amahera hanyuma ikindi naco nibaza ko ari ubukene harimo n'ikibazo c'ubukene imisore n'inkumi zibayemo no munsi kutaronka akazi ugasanga ababire bama mu masiporo baganguke jewe murambwira ni uzorabe kuri Instagram canke ku manuze hari abantu bifotoza bagiye mu bibanza bikomakomeye bya bien Dubai mugabo ntuzopfa warabonye uwamufotoye ntuzopfa warabonye uwo bafotoranye wabo bari kumwe hanyuma canke akama yifotoza ariko anywa ibintu bizimvye amachampagne ibintu biki abasikagize oro iwabo turahazi ari Bujumbura turaziranye boss iwabo turahazi ntatonda bukazi turabizi ukibaza ati none ivyo bintu yiyofra inzoga za 500,000 za 1 million telefone zizimvye tuza haba tuza abavyeyi biwe tuzi ko atakaza afise kari fixe turazinanye ngahe Bujumbura Yes, welcome to Open Mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umushinga naye jendagore kuri umusore. Ibintu nibiteba. Bugabo nivyo dorukana kera c'est vrai. Beni. Harazi imyaka itatu nke. Imyaka itatu imyaka inuko. Bivanye n'amajambo akunda kuvuga kenshi akunda kugira inyigisho z'abantu bubatse ukiri umusore abantu bakibaza ati umusore bimeze gute ubu rero nibaza ko babitahura cyane nibaza yuko yego ijya ni challenge yari iriho vyagihe mugabo ni harya hose y'umuntu uzi ico ushaka n'ico ukora nta kazi katagira obstacle nibaza yuko naje yari obstacle mugabo je persévère hanyuma Imana yabihezagiye so icyatumye n'umusi ushobora kuguhamagara ndabwatika amamagare Beni tuvugane n'ikintu kijanye n'aba Stray Queen n'ikintu kijanye n'abafubuzi mu gisagara ca Bujumbura ukungene bimeze niyaye ntambamye bifise kuri abo bantu babikora yego zohera gute kuri abo bantu muri societe vyiciki muri rusange bwa mbere d'abord twavuga ico bivako nivyo mu Burundi yararaye bazi yuko aba Stray Queen ari abakobwa baryamana n'abagabo batunze novuga abamaraya de luxe niko novyita nibaza yuko abafubuzi nabo n'imisore iryamana n'abagore bafise ingorane mu ngo zabo donc nibaza yuko uko babita kose hariho umugigwa wo kugira ico no kwita business sexuelle uravyumva ugize business sexuelle nibaza yuko ni ikintu ukora ni nk'ukoresha igitsina cawe n'umubiri wawe kugira uronke amahera uravyumva donc nibaza yuko benshi babijamo kubera ico kintu cyo kurondera amahera alors ariyo rero de cause nibaza yuko muri societe y'u Burundi bishobora kuba bifise ukuvuga hariyo ikintu abantu babijamo kubera kutamenya uravyumva ko kutamenya kubera peut-être yabeshwe yuko ubutunzi buhagaze harya uravyumva yuko ariko kazi kinjiza amara menshi uciye mu kuryoherwa uravyumva hanyuma ikindi naco nibaza ko ari ubukene harimo n'ikibazo c'ubukene imisore n'inkumi zibayemo no munsi kutaronka akazi then bakavuga ati reka tuje muri ako kazi ugasanga umukobwa yama yikora neza kugira ashobore kuronka umugabo wamubona baryamana akamuha amahera ugasanga ababire bama mu masiporo baganguke nibo baje dusanga ngira ari laurize basanga bari botanye ugasanga n'abandi bagize mugabo umwe wese amashaka kugarda reforme abakobwa ni kugarda amaforme de beauté umuhungu kugarda amaforme physique aussi de beauté tout ça
alors ugasanga nuko rero nibaza yuko ico n'ikindi bivako ubukene, ikindi naco bivako nibaza yuko ari conformisme canke gushaka ubuzima buri hejuru mu mwanya muto. Jewe murambwira ni uzorabe kuri Instagram canke ku manuze hari abantu bifotoza bagiye mu bibanza bikomakomeye bya bien Dubai, mugabo ntuzopfa warabonye uwamufotoye, ntuzopfa warabonye uwo bafotoranye, wabo bari kumwe, hanyuma canke akama yifotoza ariko anywa ibintu bizimvye, amachampagne, ibintu biki ababikagize. Oro iwabo turahazi, ari Bujumbura turaziranye bose, iwabo turahazi, natonda bukazi turabizi, ukibaza ati none ivyo bintu yiyofra inzoga za 500,000 za 1 million, telefone zizimvye, tuza hawa tuza abavyeyi biwe, tuzi ko atakaza afise kari fixe, turazinanye ngahe Bujumbura. aha abatipe nabo bameze uko bo abatipe bameze uko kenshi ni iki cy'ubukene, kutaronka akazi, hanyuma ugasanga ngaha hari ibibazo biri mu ngo, javu riforavuwe, hari ibibazo bijanye n'igitsina biri mu rugo, hari ingorane z'igitsina ziri mu ngo uno munsi, hari abagabo bitagifunctiona mu kubw'igitsina, ugasanga aracafise abagore bakiri bato bakiri energetique, and then acarondera abatipe bamu satisfaise, amugirira ivyo atariko araronka mu rugo, hama akamuriha. Mbere je commence à craindre ko uno munsi abahungu bazimvye gusumvya abakobwa. Je commence à craindre ko abahungu amahera baronka bivuye ku bagore baryamana ari menshi gusumvya abagabo bataka ku bakobwa. Mugabo ni inquiétude ngize, nta étude ndabigiramo, mugabo c'est déjà ça. Alors ico rero kiriho. Alors ivyo rero uko nyene bahura, uko nyene babonana, uko nyene bagira iki, ivyo barabivugana entre. Alors gusa ico vyica, nibaza yuko ico vyica kenshi birica muri uyu abikora, uyu mukobwa cyangwa umuhungu abikora, parce que umukobwa yamenyereye gusohokana n'abagabo batunze, urabyumva, mu gisagara mbere si binyegezwa. Rega kera basi abantu bakora ibintu binyegeje, mbere uno munsi umengo ni kumugaragara mbenga vyaremewe binyegezwa. Alors kenshi ico bikunda guta muri we birata confiance umuhungu yo murongo yejo canke irya yejo n'abagitora. Genda urara abaslay kureshi, abitwa ko ari abaslay bagimana. Est-ce que ijambo basiye kuri sigyo riko mu mara ni jambo batora kugira baminyonize ingeso mbi umuntu ababayemo. Mengo nakantu kari minyo kari cute, mugabo umugirwa derrière ça abarundi bose barawuzi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas moi qui viens condamner ça, mugabo abarundi bose barabibona barabizi. Donc ukuvuga yuko ni kajambo gusanuba kugira baminyonize le truc. Donc ugasanga bavuze abapfuzi, donc uja gumengo kwaktualiza igisanzwe gipfuvye, donc ugomengo ni ibintu mwe nivyo. Alors nibaza yuko kenshi umukobwa yamenyereye gutyo, nta muhungu ageze kurongora urazoraba. Umuhungu ashobora kuryamana n'abakobwa benshi, mugabo ageze kurongora yamaja kurondera uwo batarigira atarigera aja muri izo ngeso. Muri babandi abona muri ubare bwo ngahe Bujumbura ruguru mu ma evenement ba ruguru, mu ma evenement bangaha, zazindi tuzi za ruguru zazirimwo izo pratique canke izo ngaha, nashobora kuja gutora urya yama ariko nanje bagabo. Donc kitakikoreka yuko umukobwa yamenyereye ivyo, hageze kubaka aragira. Ni nkuko uzoca ubona kandi arashobora kubigira mu myaka 20, 23, 25, 27, hari imyaka ageramwo y'ukurongorwa. Ugasanga babagabo bose basohokanye bagiye baramuta, baraciye ko baragiye ko umugabo agwaye amahera mukaryamana, uri marchandise nturi umuntu wo kubana avi, uravyumva. Kandi marchandise yose iragira permission, igara perime kuri we uratomoye. Ugasanga rero abakobwa bahaza ngo mbega ngo ko atabahungu bakiriho bayirongora. Ikibazo usaba ngo batarongora, ahubwo ikibazo ni wewe takiri kuri page, ni wewe wifasha uko wifata, aba abahungu baravugana. Donc ikibazo ni wewe usanga bagize. Ama abahungu rero naho ukuba yuko nabone ni credible. Umukobwa azi yuko umuhungu yaryamanye n'abagore bangahe, nashobora kwemera agize kuko abahungu
nuko abahungu baja gushasa kure ndero ugasanga nuko alors ikindi naco kiriho urumva birica confiance conjugale muri wewe kuko ari imyaka ugeramo kumva umengo urakeneye kurongorwa ubandi umuntu yabarakoze bugahera ikindi naco kiriho birica au niveau y'ubuzima bw'ingo bw'abandi bantu kuvuga yuko umukobwa asohokana n'abagabo bubatse burya butunzi kuvuga uzorabe nama nabivuze kenshi ahantu umugabo ashira amahera menshi niho agira ama pratique sexuelle menshi sinzi ko bitahura urazoraba umuhabara n'umugore wo mu nzu hariho uhabwa amahera menshi gusumba uwo abari umuhabara cyane kuruta uwo mu nzu ashobora no kugira umuceri n'ibiharagunda ari inyama uravyumva donc iyo niyuzeya hama kandi uzosanga rero na fréquence de rapport sexuel uyo mukobwa bamwo au niveau psychosexuel ni kuvuga uyo mukobwa bamushira kuri fréquence y'amaraporo sexuel ingana canke iruta y'umugore yubatse nawe atarubaka sinzi ko vyova ni kuvuga yuko agiye kuri iyo fréquence y'amaraporo sexuel y'umugore yubatse nawe atarubaka son esprit conjugal sexuel iraba blessé iraba corrompu ugasanga nagikorayo mariage abagabo turabazi ntakigira iki tusa donc asanga ni ibintu mwene ivyo cyo kimwe n'umutipe w'abafubutse ni kuvuga yuko kugira amaraporo sexuelle n'umukobwa atararongorwa no kwimenyereza amaraporo sexuelle y'umugore yarongowe ni kuvuga wewe uri kugira amaraporo sexuelle nk'umugabo yubatse utarubaka sinzi ko byumva uko profite uburyohe bw'umugore yubatse nawe uri umugabo utarubaka donc kuvuga yuko uri kuja ku bintu bikurengeye dimension dubona rero ucumengo ubu abantu baracavanga ntibakimenya urukundo ko ruriho canke iki kubera iki baramaze kuba confus corrompu n'ibintu mwene ivyo donc birica mu miryango hanyuma birica aussi no mu mavido couple umugore amenye yuko umugabo wiwe aja hanze birazana ingorane nyinshi mu rugo umugabo amenye yuko umugore wiwe aja hanze birazana ingorane nyinshi financière relationnel sexuel birazana ingorane nyinshi donc atsanga ni ibintu mwene ivyo donc ni kuvuga yuko iyi migigwa ngo y'ubuslay queen iri derrière y'ubuslay queen canke iri derrière y'abapfubuzi no vuga c'est une menace réelle à la vie conjugale et à la communauté burundaise donc naho rero no vuga biriho ugatsanga abantu bameze uko hanyuma ugatsanga abantu ari wavuze afapase ngo vendredi ngo amakonti y'abagabo ngo aragabanuka ngo renda ugasanga na amakonti y'abakobwa n'abagore baduga donc sadisque sadi ugasanga ni ibintu mwene ivyo donc majambo make rero birica mu muntu wenyene abikora uyo mukobwa cyangwa uyu musore bikica urumva ari akaru nagira ndakubwira uno munsi birababaje kandi birateye agahinda kubona ibanga ry'abubatse ririko ryicwa n'abitwa ko bubatse abo bantu bakuze sinzi kutahura ikintu ko ndagitahura ibanga ry'abubatse ririko ryicwa n'abitwa ko bubatse aribo bari bakwiye kurikingira kugira ngo umusore n'inkumi bazobimenya hageze no kuryigisha kugira urwaruka rwabo nk'abagabo baja mu baslay deja kuba wubatse warahezagiwe urumva ngirambe pasteur gatoya warahezagiwe we numva ko ufashe umubiri mweranda wawe wasizwe ugiye kuwereza umuntu atarashika muri ico kintu entre wewe n'uyo muntu atarubaka ninda menye ibanga bari bwazi wewe umugore yubatse ukaja kuryamana n'umutipe atarubaka hagati ya wewe n'uyo musore ninda menye ibanga donc ni kintu novuga yuko c'ikibazo kiriho no munsi ariko harakenewe inyigisho ku bagabo bubatse canke abagore nibaza yuko ntibarenge ego zirakenewe nibaza yuko peut-être une autre occasion turashaka kuzokivuga ko imvo zituma umugabo wo mu rugo aja kurondera umukobwa wo hanze n'imvo zituma umugore wo mu rugo aja kurondera umusore wo hanze kuko ngo ari amakiya badakorerwa kuko nk'ubu ndaguha akarorero umugabo arashobora kugira sexe n'abakobwa
20-30 bo hanze mugabo akunda umugore wo mu nzu muri we mugabo iyo ngese ariko aragira ni ngese contredisa urumva nawe akunda umugore wo mu nzu mugabo kumwubaha n'ibirimo kubera usonera umugore wo mu nzu ntokora ivyo hama kubera umugabo arashobora kugira sexe par curiosité urabibona mugabo umutima wiwe ari ku rujya dubona bahindagura abakobwa mugabo umugore c'est qui est très dangereux umugore arinze agenda kugira sexe hanze bigahurirana n'uyo musore akayimugirira neza gusumvya umugabo wo mu nzu umugore arashobora gushirayo umutima ugasanga biragiye c'est trop dangereux nico gituma abagore si kenshi basohoka mugabo arinze basohoka basohotse n'ibintu barinze basohoka biragoye kumugarukana biragoye kuko urumva bobo umugabo arashobora kugira sex atamutima uriyo reka nico ari curiosité ari conformisme mugabo umugore arashobora kubitangura atamutima wari uriyo mugabo mukagenda urajayo bivanye kuko abatipe bapfubuzi barazi gutanga keya gusumvya ababire bo abagabo mu nzu barafise ama strategie narize kuvuga ngaha nabarya bakobwa bitwa ko abaslay barafise amakeya baha abagabo abagore bo mu nzu bimenyereye badatanga davye ikigabo cyatasi cyarushe kenshi arashobora kugenda arondera icyo ataronka uravyumva mbere ari umuntu yigeze kumbwira avapase ari umugabo yigeze kumbwira avapase ngo jewe ukajega kuba kumuhabara ngo arigekanye nerva umva no bigira umugore wacu arigekanye nerva umva no bigira umugore wacu urumva naja hanze arazi ko arigize mugabo umugore agiye hanze biranagoye no kumenya